muri iyi myaka itanu turangije hatwara Perezida Evariste Ndayishimiye, ubutunzi bw'Uburundi bwarasinzikaye cane. Umwimbu uva mu burimyi waragabanutse ku bice bishika 40% kubera leta itashatse gufasha abarimyi ngo ibahe intabire, ibahe imbuto zirobanuye canke bashigikire mu bisata bitandukanye by'uburimyi. Ivyo vyose rero vyatumye ubukene ntangere bwirara mu Barundi. Abarundi bice 75% biri mu rugero rw'abakene ntangere. Abarundi miliyoni 6, no kuvuga igice c'abarundi bari mu mugwi w'abantu bashonje cyane, naho abana 6 ku 10 bafise ingorane zo gukura kubera kutaronka ibyo bafungura bikwiye, nk'uko bivugwa n'amashirahamwe mpuzamakungu. Igihugu kirabuze amabarabara, igihugu kirabuze umuyagankuba, igihugu kirabuze amazi. Gusahura no gusesagura itunga ry'igihugu byari monogoje. Amafaranga y'ubutare bucukurwa mu Burundi, amatoni y'ikawa arashorwa hanze, nta umenya iyo amafaranga yavuyemo yagiye. Iciyagiye cyo nicerekeye igitoro nakananira abahinga, aho hose leta ihatakiriza amamiliyaridi n'amamiliyaridi menshi. Muti rero habuze iki? Icabuze ni ishaka ryo kunagura ubutunzi no gushengeza abo basahura bagasesagura ubutunzi bw'igihugu. Hanyuma amafaranga y'igihugu agakoreshwa mu gushigikira uburimyi n'ivyo bisata vyose vyofasha kugwiza umwimbu. Ariko ivyo vyose abahinga benshi y'aba Barundi canke amashirahamwe mpuzamakungu yaramaze gushikiriza leta y'u Burundi imigambi irashe yotuma ubutunzi bwogorora. Leta iyo migambi ntayo yafashe, yayikurikije, ariko ico novuga co nuko hageze ko Uburundi butabagwa, amakungu ataratangaza ko igihugu cagiye kagiriye, kandi si kera ibintu ntivyabandanya ko bimeze uno munsi.